Amahoro y'Imana nabane namwe bwe mwese muri ko muradukurikirana nongera ndabahani ikaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha agizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Abene gihugu basabwa kwijukira kurima uturima gikoni muri kino gihe cici, nayo abadandaza bo mu isoko rya Ruvumera mu gihe bidogera ko bazorihishwa amahera menshi ku bibanza bazokoreramwo. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura amenyesha ko bashinze ayo mahera bisunze uko bamwe bahora bariha. Reka ndabaye ikaze mu kanya nido ryano makuru. Reka nongere ndabaye ikaze kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nkuko nari mejeje kubibamenyesha. Abene gihugu ngo barakwiye kwijukira kurima akarima gikoni muri kino gihe cici, bivugwa n'umushikiranganje wo gufatana mu nda Imerde Isabushimika. Ntihagira abantu baza kuboneka bari kwirigara ngo nuko ari muci ngo hariho izuba, mugabo twibuke ko hariho n'indi migambi twahamagariwe na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu yo kubandanya tuja ku kivi no muci. Hano vuga nki twaturima two muci, aho duhamagarirwa twese mu miryango, umuryango wose ubufisa ko karima ko muci, ubufisa karima ko mu kigo, kugira ngo abana ntibabura imboga ngo hari izuba ryo muci imboga ntizimera. Ihibambewe twabonye ko ngara amazi atwegereye, abana turazi ko babangutse, ashobora gusimbana kabido mu gitondo maze kakarima mukakavomera. Ni nkuko n'aya mazi nyene tubona ariko aratemba abandanya genda. Uno munsi umwanya umugambi w'ibaraje utaratangura ngo amazi bayagomere, nivyari vyiza yuko aya mazi abandanya agenda yisesa muri Ruvyironza. Ahubwo twari kuba turahamagara abahinga abafundi b'indimo muri komine, umufundi w'indimo naze adufashe aya mazi abafatishijwe mu mirima yo kubutumba, imitumba yegereye hano hantu, kugira ngo ntaje gupfa kugenda uko nyene, mu gihe yodufasha kubandanya turima muci. Umuhinga w'indimo rero kuvyukuri ni yaba atari bwashike hano ngira ngo barabitanguye ahandi, mugabo ntazafasha bene igihugu begereye hano aya mazi bayakatishe abarafasha imirima yoba yegereye hano. Nitararimwa muze muyirime hanyuma babafashe amazi ntapfu busa, ahibambewe ahubwo naze afashe imirima mushobora gushira hafi, hanyuma tubandanye tugwiza umwimbu. Twarahamagariwe kugwiza umwimbu twese, umwe wese mu byo ashoboye, navyo icambere no kugwiza kuri iyi si Imana aduhezagije. Hanyuma tugira n'Imana kandi Imana araduhezagije amazi akwiye mu gihugu cacu. Rero umwe wese ahamwegereye agira ico akoze. Turafise abahinga b'indimo muri komine, ku mitumba barahari, baze badufashe tuvyaze umusaruro bino Imana aduhaye. Mu gihe abadandaza bo mu isoko ya Ruvumera bidoga ko barishijwe amahera menshi ku bibanza bagiye kuzohora badandarizamwo, umukuru w'igisagara ca Bujumbura amenyesha ko bashinze ayo mafaranga bisunze uko bamwe bahora bariha. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jules Verne na Kimana. Nyuma y'abadandaza batari bake bo mu isoko ya Ruvumera bidogeye ko ikigo BR kigiye kubarihisha amafaranga y'umurengera ku bibanza byo mu masoko ya leta biri mu gisagara ca Bujumbura, kandi batagishijwe inama imbere yo gufata iyo ngingo. Mukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana amenyesha ko babanje kugira amatohoza kugira bamenye amahera asanzwe arihishwa kuri ivyo bibanza. Harabaye igihe umugwi waraje mu masoko atandukanye kugira ngo bamenye exactement ibiciro canke amahera bariko barariha muri ivyo bibanza. Rero icabonetse nuko twasanze yuko ivyo bibanza babirihisha amafaranga 600. Rero tubonye ako gace karihisha 600, twaciye dufata yuko ako gace kose koriha 600. Ivyo rero ntibiyadukije babikoze kuko harabaye urugendo, harabaye gutororokanya ivyo biharuro, hama basanga ako gace kose koza karariha ayo mafaranga nkuko nabivuze 600. Ubwo rugenda aho gwakogwa bagiye barabikora impande n'impande. Inyuma y'isoko
hariho ahantu hariho ibibanza. Ivyo bibanza rero bariko baragira umwimenyerezo basanze ko benshi bariha amajana 6 na nico gituma uwo mugwi wose uzoriha amajana 6. Rero hariho uwundi mugwi mwisoko hagati nuko ntarasoma ayo makontra mwisoko hagati naho nyene harafise amafaranga ategerezwa kuzorihwa. Aho rero amwana n'ikinono dusanze kuri uwo mugwi bariha amajana 4 bose baca bariha amajana 4. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura avuga ko bibabaje kubona hari abantu bakotesha ibibanza nabo bagaca babiha abandi, aca asaba ko bitosubira. Twebwe vyaratubabaje nk'abarongo igisagara kuko twasanze abenegihugu baraduhenda gute ikibanza waragiha umuntu hanyuma agaca gikotesha ku bantu benshi. Abantu benshi ko agenda rakotesha niko agenda yongereza amafaranga. Ivyo rero vyabonetse yuko aragahaze. Na nico gituma nciye ntera kamo kugira ngo umuntu wese twahaye ikibanza amenye amasezerano yagize, ntasubire gusezerana n'uwundi muntu. Musezerana n'umuntu umwe hanyuma igiciro kigaca kibiconyene. Mwamenya ko abafise ibibanza biyubakiye nabo umukuru w'igisagara ca Bujumbura yavuze ko kibazo cabo kizocacirwa mu nyuma. Tubandanya n'amakuru yacu, ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na FLA yashinze ikigo kizofasha abigisha kuronka uburaro bwiza ngo ariko kikazojamwo ubushaka, bivugwa na Victor Ndabaniwe arongowe ico kigo. Fondation twokwita ikigo kimaze imyaka shika ku 15 kirimo kirakora, yashinze ikindi kintu gishasha izoguma ikora ibikorwa vyayo, ariko mu byo yahorijejwe ikuyemwo igikorwa kijanye no gutanga amadeni no kuyarondera kugira kigende gukorwa n'urwego rugenzurwa ni Banki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi. Ibi rero abantu babitahure, ukwinjira muri iyi microfinance si itegeko kubari basanzwe abanwanyi ba fondation, hazokwinjiramwo ababishaka kuko amategeko agenga amasosiyete koperative leta yadushiriyeho ntategeka umuntu kwinjira muri koperative ku nguvu. Iyi microfinance ni societe koperative, uzoyinjiramwo nuwo muntu wese w'umwigisha avyifuza ku bugombe bwiwe, yemeye kuzuza fiche yagenewe kwinjira, akemera no gutanga umutahe usabwa, kuko musanzwe muzi neza yuko muri societe koperative abene kuyishinga bose baba bangana imbere y'amategeko. Nkuko kandi rero kwinjira muri microfinance ndetse no muri fondation atagahato kajamwo, niko no mukuvamwo uburenganzira buhari. Kuva rero iyo fondation ivutse nta na rimwe irigera itoza imitahe, n'amategeko ahari mu gihugu nta fondation nimwe irekuriwe gutoza ico twita imitahe. Amafaranga yose yagiye aratozwa kuva iyo fondation itangiye gukora n'amafaranga yo kuziganiriza uburaro bita épargne logement. Ayo mafaranga arabitswe yagwatirijwe amadeni bamaze gutora, agwatirije co kimwe n'intererano leta yagira ashigikiza abigisha biciye muri iyi fondation zingana n'imiliyaridi 2.8. Abigisha nabo bamaze gutanga imiliyaridi 7.8 kandi bagiye barayatora. Kuvuzo miliyaridi zirenga 10 gatoya ahari afatwa nk'ingwati yatanzwe ku madeni y'imiliyaridi 118. Amasendika afadikanije ni bo basanzwe bakorana bagiye barasabira abigisha kugira bashobore kubaho neza mu bijanye n'uburaro babe heza. Aha rero niho abantu bakwiye gutahurira ko amafaranga yabo batanze yose yajanywe nk'ingwati kuri ayo madeni batoye. Boheza kuri ayo madeni ubwo nyene amafaranga yo bazoheza bayaronswe atangorane baheza bayakoreshe ivyo bipfuza, no gutora kategori ya microfinance tugiye gukoresha navyo nyene ntivyiyadukiza kuko turafise amasezerano twagiranye na leta mu bijanye n'uburenganzira abakozi ba leta bagira. Twisunze itegeko rigenga abakozi ba leta n'akazi, havugwamwo ko leta ibwirizwa gushigikira abakozi ikoresha kuronka uburenganzira bwo kuronka ideni rya mbere ribafasha kuronka uburaro. Twifuza ko ibijanye no gutanga amadeni yo kuronka uburaro bwiza bibandanya, muko ntibandanye bikorwa na fondation. Fondation ibandanye ikora ibindi, microfinance ya fondation nayo igende gukora ibi bijanye no gutanga ingurane yo kuronka uburaro.
kugira amafrotima ngo bishobora gucikira uwo ari we wese, haba abantu bavyibushe ndetse nabonze, ariko umuntu arashobora kuyikingira ndetse hari n'imiti ishobora kubivura, bivugwa na muganga Bowazi Nibitanga. Rero frottement bigenda gute? Ni mu gihe umuntu aba atambuka kandi agatambuka urugendo rutari rugufi, bigatuma amaguru mu makwise agenda akoranako, kandi mu gihe habaye ivyo twita dans surface y'amakwise y'amaguru, ivyo twita ama muscle, kuko habari nk'imeze nk'ibidunduri amakwise agakoranako, bigaca bituma haba iyo frottement. Iyo frottement rero abari hamera nk'acubutse. Iyo frottement bikunze kugaragara hanini cyane mu gihe cici, muri ete, mu gihe c'imvura si cyane, bikunze kuba muci kuby'impamvu zoko muci haba hashushe kandi haba hariho transpiration, kutugura haba hari dugumba. Rero frottement ikunze kuba favorize, ikunze gutegwa nini cyane n'ubushuhe bw'ibice by'indani aho amaguru akoranako, bigaca bituma haba ugucubuka, bigaca byo twita ama inflammation. Inflammation mu cyo gihe hacamera nk'atukura, akacamera nk'akomeretse, nka kujya k'umuntu yakomeretse urushato rwo hejuru rukamera nk'urucubutse, niko bica bimera. Rero frottement hari ukuntu umuntu ashobora kuzikingira bivanye nuko umuntu ashobora kugira frottement bitewe n'imvo iyi canke iriya. Harabaho ama crème twita crème anti frottement, hakabona bande twita bande anti frottement. Bisigura yuko na gahuzu umuntu yambara mu bice by'amakwise gakingira kwa gukoranako kw'amaguru kw'amakwise, bishobora gukingira iyo frottement. Hama iyo crème anti frottement nayo nutuvuta umuntu yisiga imbere yuko atangura urugendo, azi ko aza kugenda n'amaguru urugendo rurerure, acasiga ku iyo crème. Izo crème zikunze kuboneka ama pharmacie, cyangwa izo bande anti frottement nazo ziraboneka ama pharmacie. Ikindi naco mu gihe ko muri umuntu ataronse izo crème zo ma pharmacie, cyangwa kwambara iyo bande kagomba kumera nka ni bande nyine gafise amaguru urinjiza nko kwambara impuzu cyangwa kola, mugabo kadashika haruguru gafata gusa ibice by'amakwise. Rero muco gihe murashobora kuyambara kubwo kwikingira ayo frottement. Ikindi naco udashobora kuronka uburyo bwo kuzigura, ushobora gukoresha amavuta asanzwe nk'aya vaseline canke huile de coco. Vaseline birakunze kuboneka kenshi, umuntu akasiga hajya ahantu aho azi ko amaguru aza gukoranako, bica bituma bimukingira ayo frottement. Rero frottement iyo umuntu amaze kugira frottement igihe kirekire, bifise ingaruka kuko uko hagenda hakoranako yama inflammation, bituma mu nyuma kuko hacahoroha hashobora no kuba surinfecté, ashobora kwinjiramo infection. Kubera kujya kuntu hagenda hacubuka umubiri, hacaba donc ibyo tutama ekimose, hacamera nk'atukura, kamera umengo haboneka uturaso hejuru ku rukoba. Rero hajya biroroshe, ni milieu de culture y'ama germe, bishobora gufavoriza infection atandukanye, mu nyuma ukazogira ibibazo, ukashika no kibazo kuri complication yitwa myosite, abari ikibazo gikomeye c'inyama zigize amakwisi, ishobora kugira ingorane ku buryo ushobora no kugera no kubagwa, bivanye nuko izo nyama zishobora no kugera naho zishobora kubora. Ego rero abari vyiza vyibushe gusa, muga uwari wese bivanye na forme y'amaguru yiwe, nabonze baragira ama frottement bivanye na forme y'amaguru yiwe akoranako amaja haruguru. Abari mu gisata c'imico n'akaranga barasaba leta y'u Burundi kubashigikira, na cyane cyane abari mu migwi ndangakaranga, ngo kuko ari bamwe mu baharanira imico n'akaranga vy'u Burundi. Bivugwa na Asteri Ndeho kubwayo arongoye umugwi ndangakaranga Intatana. Umugwi ndangakaranga no kuvuga umva harimo umugwi harimo n'akaranga. No umugwi nawo ni nabantu baja hamwe bafise intumbero imwe. Urumva rero madavuga umugwi ndangakaranga n'abantu bagiye hamwe kugira ngo baharanire canke bateze imbere akaranga. Umugwi ndangakaranga ni ikintu gikomeye cyane ku mugwi w'igihugu, kuko bavuga yuko igihugu bitagira akaranga kitabandanya kibaho, kirapfa kikazimira, abantu bakakibura, kuko umuntu bamumenya kubera uko avuga, ubwenge bwiwe, ibyazi. Rero igihugu naco kidafise akaranga ntushaka kugitandukanya n'ikindi gihugu.
igihugu Uburundi butandukanya n'Ubufaransa kubera ururimi rw'ikirundi nk'akarorero. Ururimi rw'ikirundi nago ni ikintu ca mbere kiri mu karanga k'igihugu. Rero ibaze nk'ubu Burundi bwotakaza ikirundi ntitwosabwa ko ari Uburundi. Uburundi barawumenya kandi baravye imico yabo, inyifato y'abantu, intamo zaho bakabutandukanya. Wenda kumvise uriko uravuga ndamenya ko uri Umurundi kubera gusa numvise uriko uravuga. Ndabashaka kumenya ko uri Umurundi mbonye gusa ingene ndamukije. Donc akaranga ni ikintu gituma igihugu canke umugwi w'abantu witandukanya n'undi mugwi w'abantu. Rero umba imigwi ndagakaranga nayo iharanira ivyo bintu ku nyungu z'igihugu, nubwo bitagaragara cyane, nubwo ico kibanza umengo ntitugifise cyane, mugabo bavuga ngo umuntu umenya akamaro kiwe yahavuye. Umunsi imigwi ndangakaranga yovaho mu Burundi niho boca bamenya akamaro yari ifise. Jewe co nosaba ku rwego rw'igihugu nuko boraba abantu bari muri culture, abantu bari mu byo imico n'akaranga, ntihabe amaposte, novuga amaposte twokwita des postes politiques, abaye nk'amaposte technique, kuko akaranga nibatakitaho kazogenda. Kandi burya akaranga ahandi hantu karabatunze cyane. Uravye mu bihugu by'Ubufaransa, muri Senegal n'ahandi, akaranga niko gatunze ekonomi y'igihugu. Ariko mu Burundi ekonomi y'igihugu niyo bashaka kwitunga akaranga, ariko ntibishoboka. Ntibashaka kuronka amahera bariko barashira mu karanga, boreka akaranga kagatunga igihugu nk'uko ahandi bimeze. Dusuzerere amakuru yacu muyavugwa mu gisata c'inkino, tukaba tuyakesha mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Umugwi wa Dinamo barawutsinze umugwi w'Urunani amanota agera kuri 98 kuri 66 ku rukino rugira kabiri ko mu nkino za playoff, aho umugwi wa mbere uzoserukira igihugu c'u Burundi mu nkino za bare. Mu rukino rwa mbere umugwi w'Urunani ukaba watsinze Dinamo bitayoroheye na gato amanota agera kuri 76 kuri 73. Mu rukino rwo kurondera ikibanza ca gatatu umugwi wa Remesha aje gutsinda umugwi wa Tigers amanota agera kuri 68 kuri 62. Umugwi wa Rayon Sport wo mu gihugu c'u Rwanda zokina urukino rwa gicuti n'umugwi wa Vitaro igenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi igihe cy'isaha 12. Mu nkino z'ikombe cha Sekafa ziriko zibera mu gihugu ca Tanzania mu bigeme batarenze imyaka 18, igihugu c'u Buganda catsinze Zanzibar ibitsinda 3-0, kaba giciye gitsinda n'urukino rugira kabiri ko mu rukino rwa mbere Ubuganda batsinze Ethiopia igitsinda 1-0. Makuru yacu tuyabandanirize mu yavuga mu makungu. Mu gikombe c'isi c'abigeme ko kibera mu bihugu vya Australia na Nouvelle Zelande, igihugu ca Nigeria, umukinyi Asisa Oshwara asanzwe akinira mu FC Barcelona yamuka mu gihugu ca Nigeria kabaje gutsinda igitsindo ciwe ndetse yakinye n'urukino rwiza cane. Umugore wa Nigeria akaba ari wociye ubu wa mbere mu itsinda barimwo. Nino ngaho duciye dusozerera ano makuru yacu y'uno munsi, ariko mu nkundire mbanze ndabasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Abene gihugu basabwa kurima akarima gikoni muri kino gihe cici, nayo mu gihe abadandaza bo mu isoko ya Ruvumera bidoga ko bazorihishwa amahera menshi ku bibanza bazokoreramwo. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura amenyesha ko bashinze ayo mahera bisunze uko bamwe bahora bariha. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, ndabipfuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu BTV Burundi. Murakoze.